Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2025 umwaka wa 2025 ndabaramukije mwebwe mwahisemwo radio RPA ijwi ry'abanyagihugu muhawe ikaze ku makuru twabateguriye hagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo ariko aravurirwa mu gihugu ca Kenya nyuma yo gufatwa bukwi na bukwi n'indwara itaramenyekana aho yari yitavye igikorane cari kimaze imisi kibera mu ntara ya Ngozi. Ivyo gukikwa n'amagara k'uwo mutegetsi bikaba vyabanje gusa n'ibigirwa ibanga bihava vyemezwa n'umukuru w'igihugu. Ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ngo bwari bukwiye gufatira ku bumenyi n'amanota umunyeshure aba yaronse kugira hatanga uburenganzira bwo kuja kubandaniriza ivyigwa hanze y'igihugu hakwisunga ibijanye n'intara umunyeshure aturukamwo. Umwihwezo w'ishirahamwe Paseme rikangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashike kw'iterambere rirama. Muraza kumva n'amanyanga bivugwa ko ariko arakoreshwa na Sopebu mwigurishwa ry'igitoro c'ishirahamwe Ditiko. Nariko nca ku mayange mu kanya inkuru imwe mu kwayo. Izi ni ibiki numvaga yemwe reka amakurati n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi? Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura umve makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa aziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyurujwe imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yavugwamwo ikarangira hagaritse amatohoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo vyose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti tutibagiye icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorega umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Duhere ku nkuru iciye ku masonga ivugwa mu vy'umutekano. Hari umugabo yarazi ku mazina ya Birikimasi Sinzobakwira w'imyaka 64 yaraye yishwe hakoreshejwe imipanga mu ijoro ryakeye ni mu gacimbiri ka Nyarusebeyi umutumba Muhungu zone Butahana komine Mabayi intara ya Cibitoke. Amakuru ava mu muryango wiwe avuga ko hari nk'igihe cy'isaha 4 z'ijoro aho babona umugwi w'abantu bambaye ibikoti bafise imipanga n'amahiri winjira ubategeka kuryama hasi bose baca basimbira kuri serugo baratemagura bavuga ko yishe benshi nawe ko imisi yiwe igeze baca batungwa nayo bameze bahejeje kumugandagura. Umuryango ukavuga ko baguma bamuhigira ko azokwicwa kuko yagirizwa uburozi. Umuryango wa nyakwigendera ugasaba ko hoba amatohoza yimbitse kugira abakoze ubwo bwicanyi bafatwe bongere bahanwe. Musanteri wa komine Mabayi Jeanne Izompora asaba abanyagihugu bashavuye gutekana kugira ntihagire uwihanira kuko amatora
amatohoza aza yatanguye ku bantu 4 bamaze gufatwa. Mwomenya ko abo bafashwe babasanze ko amaraso ku mpuzu bari bambaye, hari naco gituma babiketse mu bakoze ubwo bubisha. Tubandanirize muri politike, mwari muhejeje kuvyumva mu ntangamarara. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hari ku musego kuva kuri uyu wa kane, yafashwe bukumbi n'indwara gushika ubu itaramenyekana igihe yariko yitegurira gutanguza igikorane catunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Igikorane c'imisi 3 casozerewe kuri uyu wa gatandatu. Amakuru yo kwizera havuga ko uyo mutegetsi aremvye, akaba agwariye muri bimwe mu bitaro biri mu gihugu ca Kenya. Ivyo bikaba vyanemejwe n'umukuru w'igihugu igihe hariko harasozerwa ayo masengesho. Evariste Ndayishimiye yavuye mu gacerere aremeza ko Reveriyano Ndikuriyo asinzikaye, agira ko aterereza igisabisho abagumyabanga kuko kubwiwe atakindi iyo ndongozi rwaye atari bitero vya shetani. Umvirize Perezida Evariste Ndayishimiye. Igihe yagira ibyago, Imana yari yakoranije inteko, shetani nayo ikijamwo. Imana irayibaza iti wewe uje gukora iki? Ati mvuye ku isi kuzunguruka ndaba abantu ku isi, abantu ba Imana yavuga iti warabonye umusavyi wanje Yobu yuko ari ntahemuka. Shetani kibwira Imana ngo nukuri wamuhaye itunga ryinshi. Imana iravuga iti urya ntashobora guhemuka, naho vyogira gute? Genda ushaka umutwara iryo tunga ntazohemuka. Vyerekana yuko shetani yama iri mu bantu, wa mutima mubi wama uri ku bantu. Mugabo Imana igacihagarara, ntaco tuzoba. Tugitangura iki gikorane, shetani yazarishize mu mageragezwa kuko umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD, umugambwe wacu mwiza, yaciye akikwa n'amagara kandi ariwe yateguye iki gikorane. Yari shetani iriko iraraba yuko ducika inkokora imbere y'Imana. Twarasenze, turasenga kugira ngo Imana imukize, no tubandanya dusenga, arico gituma namwebwe ari kubandanya mu musengera kugira ngo aronke bitende n'ingoga, tubandanye rugendo twese turi kumwe. Tukiri ngaho nyene muri politiki, abategetsi b'igihugu bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bahamagarirwa kurangura neza igikorwa bajejwe mu bumwe no mu kuri, bakarwanya uburyarya. Ivyo vyatangajwe kuri uyu wa kane igenekerezo rya 23/0 umwaka wa 2025 na Musenyeri George Bizimana harongoye diocese ya Ngozi. Hari mu gikorane mpuzamadini c'imisi 3 cabereye aho nyene mu ntara ya Ngozi. Uwo mukozi w'Imana hakababazwa no kubona rimwe na rimwe igiturire arico gitsinda ukuri. Kurikire Musenyeri George Bizimana arongoye diocese ya Ngozi. Mwebwe muri umugambwe uri ku butegetsi murafise mission idasanzwe mu gihugu cyacu, kuko ni mwebwe muhamagariwe gufata ingingo zibereye, kuko bisanzwe biri muri kamere ibatisimu itujana. Ndazi ko benshi muri mwebwe muri abakristo babatijwe. Buryo umuntu aronse batisimu hari icyo ashaka na Yesu, hari ubunywanyi acagiranira nawe, hari agashusho baca basangira. Uhawe ibatisimu acafatanya kuba umusaseredoti, umuhanuzi n'umwami nkuko Yesu abifise. None rero uhawe kuba umwami arafise uruhara mu burongozi bw'abantu kugira ngo ntagire ikintu kimupfana kwerwa ngaragwiwe no gutagatifuza igihugu c'abimana. Ubutumwa bwo kuvugisha ukuri kagushingira intahe kugira ngo ikinyoma niciganze mu bantu. Niko musanzwe muri abahanuzi, rangura ubwo butumwa, ntibigume mu vyifuzo gusa. Nimurangura ubutumwa kuko mwaratiwe muri ubwo buhanuzi mwibatisimu, kumure mwabigiriwe benshi mukiri abana. Mugabo igihe mwakomezwa muri mutima mweranda mukaraganira mwaravyemanze murabishingira intahe akamuzobigendera. Mwebwe ko muri ndongozi mu gihugu cyacu murafise ubutumwa, murafise responsabilité iruta y'abandi. Erega amagorwa turimwa mu Burundi afatiye ku buryarya muri barundi benshi. Gutyo niyo umuntu yituye ubutungane akabura uwo muvugira, ahari faranga rikaba ryo ritsinda, ahari ukuri kugatsindwa. None rero nimufashe igihugu cyacu kive mu buryarya. Uwo yari Musenyeri George Bizimana aramutswa diocese ya Ngozi. Iyi muriko murakurikira ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Nyuma y'akaruhuko gato amakuru twabateguriye abandaniriza mu gisata c'indero. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe.
mu mezi 5 ari imbere mu Burundi hazoba amatora y'abashinga amateka n'abagize inama z'amakomine. Imyiteguro igeze kure, intonde z'abazohiganirwa ivyo bibanza zaratanzwe. Mu gihe hasigaye amezi make ngo ayo matora abe, abazoyitabira bayavuga kwiki. Icizere bafise ku bizoyavamwo kingana gute? Abatuye ikiganiro ijambo ni rwawe cyo kuri w'Imana igenekerezo rya 2026 ni Patrick Nkurunziza arongoye umugambi Frodebu hamwe n'urunani Burundi bwa bose. Francis Rohero arongoye umugambwe Fraternité des Patriotes Ineza. Ikiganiro ijambo ni rwawe muzogikurikirana kuva isaha 12 z'umugoroba mu masaha y'Ibujumbura ku mbuga zitandukanye za Radio RPA. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi amenyesha ko mu bushikiranganji arongoye batisunga gusa amanota abanyeshuri baronka ku rwego rw'igihugu kugira barungikwe kwiga mu bihugu vyo hanze ivyo bita bourse d'études mu gifaransa, ahubwo ngo baraba uko bimeze mu ntara zose. Ivyo akaba yabishikirije ku munsi wa kabiri w'inondwi mu gihe yariko yishura ku bibazo by'abakenguza amateka. Professeur François Havyarimana amenyesha ko ari uburyo babonye bwotuma hataba akarenganyo abanyeshuri bo mu ntara zose bagashikirwa. Dutege yompi umushikiranganji w'indero François Havyarimana. Uvuze muti turabe koko amanota gusa mu bisanzwe scientifiquement birumvikana, ariko ico tworaba nuko abana bacu gushika ubu leta itarashobora kubashira dans les mêmes conditions. Umunyeshuri ariko yiga kuri lycée yahariya mu Cendajoro n'amatara ayaronka apene, ukabona arosa amanota 70%, ugasanga umwana wiwanje reka nifatiye kwa karorero ariko yiga Bujumbura, ariko yiga ku ishuri nziza, ariko yiga ku ishuri ifise ibikoresho fasha nyigisho, arose 75%. Jewe nk'umwigisha ubuciye ubwenge nuwo yarose 70% ariko arakora dans les conditions difficiles. Twibuke yuko bajya abana bacu batahana devoir à domicile, bafite ababigisha muhira n'ibindi, ukaba norosa amanota 80. Wa undi nawe ivyo yiza biherukira ku ishuri arose 70. Burya pédagogiquement ou scientifiquement uwo mwana yarose 70 ari plus fort gusumvya uwo yarose 70. Abakwiye kuba encourager guko kontete n'ivyo nagenda avuga, ubashize hamwe n'uwo mwana yiga dans de bonnes conditions, nta kibuza yuko abo bana usanga banganya amanota cyangwa uwafise make ugasanga afise menshi mbere kumusumvya. Turabizi nyeniteka igihe twaza kwiga twariganye n'abana b'Ibujumbura, wabona muri concours barose amanota menshi canke muri examen d'etat, badushize hamwe ugasanga tubereka ubudasi. Nico gituma kugeza ubu kubera tutarashobora gucreer les mêmes conditions d'apprentissage mu mashuri yose yo mu gihugu cacu, nico gituma iyo dimension tuyikorerako kugira ngo dushobore kuba plus ou moins équitable. Umukuru w'ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira abashike ku iterambere rirama parseme mu mfunyapfunyo suko abibona. Faustino Ndikumana amenyesha ko iyo nsiguro idafashe, ahubwo ubushikiranganje bw'indero ngo bwofatira ku bumenyi n'amanota umunyeshuri aba yaronse, ivyotuma abipfuza gukoresha amanyanga mu itangwa ry'ayo mabourse bataronka aho bamenera. Faustino Ndikumana arongoye ishirahamwe parseme. Mwishirahamwe parseme turashyigikiye icibiro cari cyashikirijwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka ku bijanye n'indero. Muri parseme mugambi ho twibutsa yuko igisata cy'imbere kidashize imbere, incabwenge zikaje imbere, ijya ntumbero yo 140 ntaho twopfa twarashikiriye. N'ibindi bihugu vyose byateye imbere byafatiye kuri ivyo bisata. Indero kurondera incabwenge mu gihugu, nico gituma arayo maburusa atangwa yo tuza gufatira ku cyo bita ubwenge, niyo kritere ya mbere. Excellence, amanota baba bakoze ama exeta abana wababaza ba mbere n'abantu amanota menshi ko exeta irabihayura, niyo kritere cyo kwita kritere objectif, no kuvuga umuntu icyo ufatira akatawumenga urarenganije. Buruse n'izihari kugira ngo bafashe abantu mu ntara z'igihugu, n'iki buruse zihari kugira tondere incabwenge kwiga amashuri meza akomeye zize gufasha igihugu, hanyuma rero twige no kuziha agaciro mugabo zagarutse.
n'ibindi bihugu niko bimeze abashakashatsi barabaha agaciro imishahara nyene iboneka nico gituma n'abadogiteri bo kwa muganga bamara imisi biga amaspecialite bagira iki abo bose bisanzwe bategereza kuba nyene hari akarusho bategereza kuronka nibaza yuko kugurura inzira ngo gushiramwo izindi kritere zokugora uburi kugurura inzira tubashaka gutesha ugasanga abantu amaburuse aje ngo nshiramwo igihugu kiyo kirahombera buruse ni ikintu excellence tegeza kuja imbere kuva na kera amanota ntiyabihayura izo exeta baba bakoze bafise abana ba mbere babaye aba mbere kugenda ushira kugenda umanuka hasi kuvuga uti rero ati abana bose bivuga ngo abana bashira amakondisi amwe yego biragoye ariko ico bagira cose iyo kritere yindi baza kongera ngo mugabo excellence igumemo excellence suite d'excellence igumemo ya mbere kuraba ko excellence kuvuga kuraba aba mbere bisa amanota ibintu byo gutrishira mu ma bourse bigahagarara burundu ni byabiturire nyine ni byabindi bisubiza inyuma igihugu mu bisata byose kwacu usanga rero abantu mu gihugu nta cyabwe gifise nizaheje kubera zitagaciro zaronse ziragiye hama natwe muri uwo mwaka tuvuga ngo dushaka gushikira imbona kazoza bica bigorana iyo ni impanuro ikomeye twumvise umushikiranganje w'indero naho yakize ibya bigena bisigura mugabo ni ciyumviro ciza baterereye umukuru w'inama nkenguzamateka mu by'indero kandi kubona hariho abanyeshuri 13,000 bimwe uburenganzira bwo kwiga kaminuza y'u Burundi igihugu kizohahombera incabwenge kandi bizotera ingaruka mbi mu ngo no mu miryango ivyo navyo bishikirizwa n'umushakashatsi akongera akaba n'umwigisha mu makaminuza Jean Gabe Ntebutse uyo muhinga mu by'indero hamenyesha ko leta yari ikwiye gushiraho intwari ibereye ituma hatunganywa imigambi irashe yo guteza imbere igihugu mu bisata byose harimo n'igisata c'indero kuva hasi gushika muri kaminuza umvirize umwigisha mu makaminuza Jean Gabe Ntebutse leta y'u Burundi yarashinze igitigiri c'amanota yofatirwa ko kugira ngo abanyeshuri baronke uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza mu banyeshuri bamye ico kibazo bashika 15 bakwije amanota asabwa ariko muri abo abashika 2,000 gusa ko leta yemereye kuronsa kagafashanyo bita preze bourse insiguro itangwa na leta nuko ataburyo ifise umuntu agerageje kuvyiga akabica hirya no hino iyo ngingo n'ukuri umuntu avuga yuko iteye agahinda ni kutagira intwari ibereye ituma hatunganywa imigambi irashe yo guteza imbere igihugu cacu mu bisata byose harimo n'igisata c'indero kuva hasi gushika muri kaminuza yaba hariho integuro irashe uburyo buhabwa abanyeshure baja muri kaminuza bwoteje kuba bujanye n'igitigiri cabo kandi ivyo bitezwa kuba bizwi imbere bimwe twita mu gifaransa planification kuvyerekeye abanyeshure bashika 13 muri bo hariho abatagira iceto ca ruguru batazoronka barihira amashuri bava mu miryango ikenye abo rero ingaruka mbi ku buzima bwabo ikintu gikomeye ku buryo benshi uzosanga bahagaritse ko amashuri urumva akaba ari agahombo kuri bo nyene kazoza kabo kaba gahagaze igihugu kirahombera kiracakeneye incabwenge ntera kamo nuko ukuri abarundi bose bumve yuko abana b'Uburundi atamana n'ikinondo hiza abana bake kubera bafise abavyeyi bishoboye navuga ko ingaruka mbi ari kutangana kw'abantu ivyo no kwitare generalité sociale kandi bose ari abana b'igihugu mu bisanzwe ntamana n'ikinondo leta yateza gufata mu mugongo abanyeshuri batishoboye ikabaha agafashanyo kugira bige kaminuza baheze tujye muyavugwa mu gisata c'imibano aho imyidogo ari myinshi mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bivuye ku kuntu igitoro cishirahamwe Ditco ceguriwe ikigo ca leta gishinzwe kugurisha igitoro Sopebu kibiherewe uruhusha n'ubushikiranganje bw'ubudandaji kiriko kiratangwa ku mastation atandukanye amakuru RP ifise nuko ico gitoro kironswa abategetsi canke ababegereye idonidona Hervé Yuhire
kuri uyu wa kabiri niho ishirahamwe Sopebu ryatangiye gutanga igitoro c'ishirahamwe Ditco kingana n'amaritiro 380 ku masitasiyo atandukanye. Ikibonekeje nuko kuva kuri uwo munsi imiduga yacisubira gutondera igitoro ariko kigahabwa abari mu nzego za leta canke abasabiwe nabo. Umwe mu banyagihugu bagitondeye hano aravuga ko akajagari ariko karangwa ku masitasiyo yamaze kukironswa. ziriya modoka z'abategesi imodoka z'ababosi kubera urazi ko hamaze hafi ukwezi kumwe gupfira ata igitoro kiva hanze urumva nico banyaze uwo muntu wese baciye batanga niyo mpamvu urumva hatarerwa kuba akajagari kenshi ku masitasiyo akumva yuko hari haciye iminsi ata bitoro bihari. Ishirahamwe Sopebu mu itangazo yari yashize ahabona kuri uyu wa kane yamenyesha ko ico gitoro cahawe sitasiyo 35 ariko nk'uko amasoko yacu avyemeza izo zose nizashikiriwe. Abakoresha imiduga yunguruza abantu bo bavuga ko batigera bashikirirwa, benshi ngo bahitamo kugura icamagendo kugira abandanye ubuzi. Izi modoka zikora transport nta zantu ubufisi aho ukubise impano zo mu mugongo uvaho wiruka rero twebwe nk'ubu twamenyeye kwimara amagendo urumva turakira abatukirenganira nuko bimeze. Mwomenya ko ico gitoro c'ishirahamwe Ditco cahawe ikigo ca leta gishinzwe kugurisha igitoro ukigitange ku masitasiyo atandukanye inyuma yaho habaye isakwa kuri iryo shirahamwe mu ntango za kuno kwezi bakaryagiriza ko rigurisha igitoro mu kinyegero. Babiri mu bakozi b'iryo shirahamwe harimo n'umuyobozi waryo bakaba bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Yehova yuhire urakenuye tuve ngaho ku mugwa mukuru w'ubutunzi tuje mu ntara ya Cibitoke ahavugwa ubuzima burushirizaho kwanka cane ku banyagihugu bo muri komine ya Rugombo bitewe nuko ibiciro ku bikoresho vya nkenerwa biguma biduga. Ibintu aho bigeze abo banyagihugu bavuga ko kazoza kabo kari mu yabira kuko uyu munsi amafaranga make bashobora gusumisha kugira umuryango ushobore gufungura bikwiye ari kuva ku bihumbi 50 bagasaba leta kugira icikoze. Ino nkuru tuyibaza waritere kwizera. Abanyagihugu bo muri komine Rugombo bavuga ko batabona kazoza kabo cyo kimwe n'ingene bagiye kubeshaho imiryango yabo muri kino gihe. Ivyo bigaterwa nuko ibiciro ku bicuruzwa vya nkenerwa bakunze kwikora ko biguma bigwizwa na kabiri canke karenga ugereranije nayo vyahora bigurwa. Uyu munyagihugu we avuga ko kujya kabiri ku munsi bitagikunda mu miryango itandukanye kiretse ugiye gusuma yitwaje amafaranga 50 n'ayarenga. Abanyagihugu n'ukuri bimaze kudusiga twibaza ati iki gihugu cyacu cyakirava cyakiraja ibiriko biguma bizimba umwanya ari wo wose uko kiko bwije ikintu ko ugisiza nk'uno munsi ukigura amahera y'ibihumbi 2,000 bukeye watusha gusanga kigeze ku 5,000 nta tubona turaja si heza kandi harenze ubushaka ku burongozi bw'igihugu dufate ushaka nk'ufata tugomba gufungura kabiri ku munsi nuko ugiye mw'isoko ukagenda utwaye amahera 50,000 hano uvuga ati ndafunguye kabiri ku munsi ariko byari byo kera aho utwara mw'isoko 5,000 ugasuma imana ugatwara ibintu byinshi ukoresha amahera makeya cyane ubu ntibikibaho ufite inoti y'10 ugira ngo utwaye inoti y'1,000 mw'isoko ntacyo yisuma ntacyo yiguramo. Mu mwiheburo abo banyagihugu basaba leta kuvira hasi ico kibazo kuko ku bwabo atantambara izozirusha inzara basanzwe bafise aho benshi muri bo uyu munsi barangwa n'imyidogo kubera ubuzima buzimvye. Ubwo rero ubuzima ntibworoshe mu gihugu cyacu leta nikuraba ukunzwe tugarukirako abavyeyi badufasha hasigayeho ibintu byifashe nabi ego nta ntambara dufise mu gihugu ariko intambara y'inzara yo nizotumara intambara ibintu uko biguma bizimba niyo ya mbere igoye kurwanya gusumba nk'uko kurwanya intambara y'amasasu. Abarundi turarushe abarundi turidoze abarundi n'ukuri turi mu yabira kubera ibintu bizimvye cyane. Aha mwomenya ko ico kibazo cy'iduga ry'ibiciro agasakisaki kimaze igihe muri komine Rugombo aho n'abanyagihugu badasiba gusemerera ariko aho kugabanuka ahubwo bikarushiriza kuba bibi. Ayo makuru nyene akaba yemezwa n'abashinzwe intwaro muri komine Rugombo naho kugeza ubu atana kimwe bariko barakora kugira bahindura ibintu. Izo ni biti numvaga yemwe reka makurata n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. None ga Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura umve makura
hajya wumva bavuga ko nyakwigendera perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire ico bubikorako. Umugwiza atunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyurujwe imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu ndayishimiye yavugwamwo ikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro. Havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye ikikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo, ivyo vyose bigasongegwa isibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze. Bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twebwe abanyagihugu. Nino ngaha rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA duciye dusozerera amakuru yo kuri wa 2025 umwaka wa 2025. Gire ko ndabashimira ku kanya mwafashe ko kuyumviriza, bakoze kandi abo twafashanije kuyatororokanya hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira. Kuri mikro mwari kumwe na Emmanuel Niyungeko. Muroranirwe mu banyu no mu byanyu.